Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini mu gisata c'ubutungane ndetse n'ivyabereye mw'ibohero ripfungiwemwo Samuel Destino Bamfumukeko. Uyu apfunzwe ari mu bagizwa kuba bari mu mugambi umwe na Generale Bunyoni. Colonel Samuel Destino Bamfumukeko uyu numwe mu bapfunzwe bagirizwa ko bafadikanije na Generale Arengeme Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Imbere yo gufatwa Destino Bamfumukeko birazwi ko yari intwazangabo mu iperereza ry'u Burundi, akaba yari yaranarongoye kandi iperereza mu ntara zitandukanye nko mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Makamba ndetse na Karusi. Aho yaciye hose Destino Bamfumukeko akaba yararanzwe no kuboreza igufa abapfunzwe, kuremeka intebe ishushe abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Kenshi kandi yapfungira abantu ku rugo iwe akarara arabakubita, ababanye bakumva induru buri joro. Imakamba ho yanapfungira abantu mu musarani, toilette canke se wese nkuko benshi bakunze kubivuga. Abaciye kwa Destino bashika mu mabohero ari indembe ndetse bamwe basa n'ababaye ibimuga. Iruhande y'icaha co gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, Bamfumukeko yagirizwa ko kandi ari we yaburiye Bunyoni arahunga bagira bamufate mu ijoro ry'igenekerezo 16 rishira igenekerezo 17 ndamukiza uyu mwaka. Parike ikaba yaremeje ko ifise ivyemezo vyavuye muri telefone Destino Bamfumukeko. Destino mu kwiregura yararahiye ararengwa ko atigeze yandika ubwo butumwa. Destino yemeje ko ubwo butumwa bwandikwa n'iperereza kugira ryagiriza umuntu ivyo rishatse. Destino wenyene yavyise cybercriminalité, yaravuze ko azi kubikora. Mbere yarasavye abacamanza ko bohamagaza General de Brigade Emmanuel Ndayiziga bahora babikorana kugira Destino ace yereka sentare uko iryo rementanya rikorwa. Yasavye ko sentare bishatse yo musanga mu munyororo akayereka uko ivyo bintu bikorwa. Destino Bamfumukeko hari mu bantu bambitse abarundi benshi kuri bavundiye mu mabohero ibara, akaba arimo kandi na Natani Barampama mu mwaka w'2019. Uyu Natani Barampama akaba yari umukuru w'umugambwe SNL mu ntara ya Karusi. Muri ruhesha umwaka w'2019 Natani yarahagaritswe n'iperereza rimwagiriza ivyaha bikomeye bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Natani Barampama yarabaye imyaka mu munyororo kubera iremetanya yakorewe na Destino Bamfumukeko mu gihe yararongoye iperereza muri iyo ntara. Mu gihe atacemezo na kimwe yari afise, Destino yabonye Procureur François Harerimana agira arekore Natani Barampama acaraja gufyatura ivyemezo avuga ko vyavuye muri telefone ya Natani. Gutyo Natani abaragirijwe ivyaha vy'agacamutwe. Intahe tugiye kubageza ko kandi intahe y'umwe mu banyagihugu b'Ikarusaho yabonye akarenganyo kakorewe uyu Natani. Ati Destino Bamfumukeko yavuga ko abizi ivyo yise cybercriminalité vy'ukuri, naciye mbona ko ari vyo koko. Muri ruhesha umwaka w'2019 nari mfungiwe Ikarusaho, Destino yatwara iperereza mu ntara. Barapfunze uwatwara umugambwe SNL mu ntara yitwa Barampama Natani, aho yamaze indwi zibiri barabuze ico bamwagiriza. Akaba ariho rero Destino yaza asanga Procureur François Harerimana agire amurekure kubera yabuze ico amwagiriza. Destino ngo yaciye yicarana na Buramatari Karini Imanirabaruta be n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yari yitwa Stani. Emwe baciye bicara barahinyanyura ivyabo. Twagiye tubona bazana ibipapuro ngo bivuye mw'itumaatumanako ngo baronse ubutumwa. Natani yagiye arandikirana n'abandi ngo harimwo n'umugambi wo kwica Buramatari.
gutyo irementanya riba rirabonetse. Ubwo nyene Procureur aba abonye ivyo amwagiriza. Kuva ico gihe Nathan Barampama akaba yari mw'ibohero rya Gitega, yaciriwe gupfungwa imyaka 5. Vy'ukuri ngiperereza ribeshera abantu. Destino akaba yaravuze ivyazi kandi yakoreye abandi benshi. Aha kandi ngo nababwira ko Nathan Barampama yari asanzwe akora mu buyobozi bw'indero mu ntara, yari yarongoye ibijanye n'inyigisho z'imyuga. Stan nawe akaba yararongoye indero mu ntara. Stan ngo ntiyari akeneye kubona hafi y'umutegetsi yitwa igipinga. Aho niho rero havuye iremetanya ryakorewe Nathan Barampama. François Harerimana nawe ngo yari igikoresho ca Buramatari Kareni Manirabaruta. François Harerimana ngo bari bamutazira ngo n'umuboyi wa Kariniya, kubera yapfunga uwo Manirabaruta amubwiye wese akamwagiriza ivyo amutegetse. Benshi bati biraryoshe kubona uyu munsi umuntu nka Destino Bamfumukeko ari we asura amarementanya bakoze. Colonel Destino Bamfumukeko yaremanze amarementanya akorwa n'iperereza ry'u Burundi. Colonel Desire Uwamahoro nawe yaje amwunganira, nawe nyene yemeza ayo mabakorwa n'iperereza. Yaremeje ko kandi yavyize kandi ko nawe akabazwi mu bambitse ibara indiri z'abarundi. General Arengiyome Bunyoni yabaye ku isonga ry'inzego z'umutekano imyaka 17 yose. Nta numwe ariho amurusha kumenya amarementanya yakozwe n'izo nzego. General Bunyoni yaremeje ubwo bubisha bukorwa n'iperereza hakoreshejwe kubeshera abantu ko banditse ubutumwa mu matelefone yabo. Sentare Nahinyuzwa ntiyigeze isaba Bunyoni Uwamahoro na Bamfumukeko gutanga urutonde rwabo bakoreye inteba shushe. Bamwe bati hoba harabuze iki ngo bikorwe, ngo nimba koko leta yandayishimiye nandira ko bucere leta mvyeyi ndi gute ireka inzira karengane zikavundira mu munyororo kandi abazirementanirije biyemerera ivyo bakoze. Kwica ubuzima bw'abantu bakamara imyaka mu munyororo atacaha bakoze bigakorwa n'abajejwe kubahiriza abarundi bose, benshi babona ari cyo caha gisumba nico kurondera gutembagaza ubutegetsi. Iki nico caha Bunyoni Uwamahoro na Bamfumukeko bakwiriye guhanirwa kurusha ivyo bariko baragirizwa. Nathan Barampama n'izindi mpahazwa nabo nibezwe kandi bashumbushwe. Nako kandi cirwa kirimwa gikomeye cyane ari uko nubundi Nathan Barampama we yaherutse kurekurwa inyuma y'imyaka mu munyororo w'akarenganyo. Bamwe batisi ratangaje. Destino yambitse bara Nathan akoresheje irementanya ryo mu telefone. Nathan aherutse kurekurwa. Destino nawe aca yinjira umunyororo, none nawe avuga ko bamukoreye irementanya ryo muri telefone. Tukiri kubirabana n'ubutungane, reka no makuru yacu tuyabandanize n'ubundi ngaha ku mugabane wa Afrika n'ubundi, aho igihugu ca Afrika y'Epfo gisaba sentare mpuzamakungu gusohora umutahe wo guta muri yompi Benjamin Netanyahu. Leta ya Afrika y'Epfo ikaba yarayisavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI gusohora umutahe wo guta muri yompi umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu, ngo bitarenze hagati mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka turimo, kubera ivyaha vy'agahombera munwa biriko bikorerwa mu karere ka Gaza n'igisirikare ca Israeli. Umuhanuzi mu biro vya perezida wa Afrika y'Epfo Kumduzo yatangaje kuri uyu wa mbere w'indwi ko CPI niyo itobikora bizoba bije kwerekana ikimenyetso cyo kunanirwa kuzuye k'ubutegetsi bw'isi. Yagize ati isi ntishobora guhagarara gusa inyuma iguma yirabira. Iradiyo y'Abongereza BBC ivuga ko Afrika y'Epfo, Bangladesh, Bolivia, amazinga ya Komore hamwe na Djibouti vyatanze ubusabe muri CPI ko hokorwa amatohoza yimbitse niba hari ivyaha vyo mu ntambara canke ivyo guhungabanya ubuzima bwa kiremwe muntu vyakozwe mu karere ka Gaza. Israeli ikabibandanya isigura ko iriko yigwanira inyuma y'igitero cakozwe n'umuhari w'abanyepalestine Hamas kwigenekerezo y'indwi gitugutu uyu mwaka w'2023. Uyu mwaka wo ciciwemwo abantu 200 nayo abandi barenga 200 baranyuruzwa. BBC kabandanya ivuga ko Afrika y'Epfo imaze igihe ishigikira cyane abanyepalestine bariko baca mu bihe bitoroshe
iki gihe. Muri uku kwezi kwa Munyonyo ico gihugu cyo ku mugabane wa Afurika kandi cyatangaje ko gikuye abadiplomate bacu muri Israel, ndetse gitangaza ko ambasaderi wa Israel muri Afurika y'Epfo adashobora kubandanya aguma aserukira igihugu ciwe muri Afurika y'Epfo. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri uno mugoroba w'igenekerezo ya 21 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023 n'andi menshi rero turiko tubandanya kuyabategura tukazoyabashikiriza vuba bidatinze. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi n'amakuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo baje bashikirirwa niba biriko biravugwa yo bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure mu bisata bitandukanye: politike, agateka kazina muntu, ubutungane, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi. No Muhuza TV muhezagirwe.